Yes, wakunzi b'Ikirere Media ni Pedro Tiz. Ngarutse uyu munsi twongere kwiyagira ku tuntu n'utundi n'umutumire wacu. Ngire ko abaha ikaze idondora. Yes, abakunzi b'Ikirere Media nkaba nitwa B Smith 257. Abakurikirana imbuga cyane za Facebook, Instagram, TikTok baranzi cyane. Nongera ndamutsa abakunzi b'Ikirere Media ndabasaba gufata subscribe no kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza kuko tugiye kuza turaboneka cyane kuri no mbonesha kuri Ikirere Media. Watara kwa subscribe babe barayikora kuko hari inkuru zishushe zigiye kuza. Ego zishushe. Ego muri munsi reka twigire ku baririmbyi bamwe hano mu gihugu cacu cyane c'Uburundi cyane ko ariho hantu twibanda cyane. Ni nayo domaine turimo. Ego ni nyuma yaho abaririmbyi bamwe hari abagenda bisubiriza bakabura amaviza n'abandi bagenda bayaronka. Ni Linoji yongeye kwironkera visa mwerekeza mu gihugu ca Belgique aho yaheruka kujayo n'ubu yongeye gusubirayo. Hariho n'abandi nka Melanin Boy we bamaze kubura visa inshuro zirenga zibiri. Wewe ivyo bintu navyumva gute? Mu bisanzwe tugiye kuri Melanin Boy abantu benshi baridoze igihe abura visa bavuga ngo bajya baririmbyi ba Mipro bana ko bagiye za Belgique ntibagumayo. Urabona na Joel ko nawe nyene asa n'uwagumyeyo. Baravuga bajya abamenyesha makuru benshi bagiye ashavuga ngo bajya ngo nibo batuma ngo visa zabo z'abandi zitaboneka. Ariko bivana na visa mu wese kweri iyo bagiye kuzisaba ntibagenda bajanye. Eka ntibagenda na visa umuntu abafise. Ahubwo hashobora kuba hariho ikintu kinyegeje inyuma gituma hari aboroherwa kuronka visa n'abandi bikabagora. Kuko nka Ozi yakoze uvuga ko n'umuririmbyi oya n'umuyutubere mugabo visa urabe inshuro amaze kuja Belgique ni nyinshi. Visa kubera iki nyene ubwiwe yoroha mugabo ba Melanin Boy visa igacigorana. Urumva ko haba hari ibintu vyinyegeje bituma bamwe visa zoroha kuboneka abandi nabo zikagorana. Canke ni mu gihe kuko ndabizi hariho ibintu basaba nyimbara ama historic bank ariko Dramati yaravuze ati sivyo kenshi baraba. Ariko turabizi ko no mu byo basaba hari mu bintu by'amabanke ni bwo Melanin Boy ntivyo bari byo bintu bigenda bimukora. Birashoboka sanga ivyo bimukorako mugabo hariho nibindi badashima kuvuga natwe tutovugira ngaha bishobora kuba vyinyegeje ko ntitwa tubifitiye icemeza. Ikintu tudafitiye icemeza nta mpamvu nimwe yo kukivuga. Ariko ni mu gihe tubona Dramati wewe ari muhiri wabo. Dramati ni nko muhira. Wumva ashaka aribera hane Bujumbura akaja kurara Belgique. Dramati urumva nuvuga ko ambassadeur wa Belgique mu Burundi bashobora kuba bafitaniye ubucuti bukomeye cyane gusumba ubwo Melanin Boy uba bafitaniye. Linoji gusubirayo n'igihe yarariyo abariyo baravuze neza yuko abice nko kuri Amipro yavuze neza yuko Linoji azogaruka mu minsi iri imbere. Rero gutangaza Linoji ko azosubirayo mu minsi iri imbere ni umva ni bisanzwe ko yarabivuze. None Amipro no mwitagute promoter MC Amipro no mushira kumuyihe domain mu entertainment. Mu entertainment Amipro yamenyekanye cyane nk'umu MC aramenyekana cyane nk'umujournalist kuko yarakoreye Buja FM imyaka irenga 10.
urumva neza yuko ari ari umuntu ariwe bidoga none ya mipro niwaje rero gutani watanga izo visa ahubwo ni hamwe bavuga ati ukeneye kurya ntabura imboga gukoza amipro ntakora muri ambasade baguma bavuga ngo amipro urumva ngo uwironse ngo ni amipro yabigize uyibuze ngo ni amipro yabigize novuga yuko ari uko bavuga kuko amipro ntakora muri ambasade nta kimwe jeje muri ambasade niho nanje mfitiye ikibazo ariko nta muntu n'umuntu batamwidogera hari abidoga neza n'abidoga nabi kuvuga yuko basi bamwidogera kubera baba bavuga yuko ngo niwe yarahezeyo yaragiye ntiyagaruka rero ngo bice bituma n'abandi baca bazibima mugabo ivyo ni umuntu personnel ku giti ciwe amipro so amaze guhera Buraya wenyene ni benshi ba Ovado bose ba Dorocas baje bahora bakorana kuri Budget FM bose barahezeye bari Belgique nabo nyene ariko suva ngo babaheze bivana na visa wewe wafete kwera iyo usavye visa dossier yawe barayiga wewe bashobora kuyiga umuntu bakamwihera visa y'imyaka 10 wewe gacha guhira amezi 2 ugacaro none ivyo byotuma widoga ngo bivana n'umuntu waba yize dossier muri uwo mwanya wawe mu bisanzwe amipro nibamukureka amajambo bamukureka amajambo kuko sibajeje gutanga visa muri make bamureke akazi kiwe agakora nkuko bikwiye nubwo atavye amavyerade muga mu kibazo ca visa ntibomushiramo kuko nacajejwe ibintu byo gutanga amaviza ku nshuro ya kabiri Noji agenda mu gihugu ca Belgique agenda ari wenyene amakuru fisi biravugwa ko kuri iyi nshuro azogenda ajanye na manager wiwe Landry Promoter Mutananigwa ukiretse ngo yigirishije igifi kinini big fish urabivuga kwiga canke nawe ashobora gukubita ikorosi nka babana urumva ivyo byo bari vyiza cyane byo vyiza cyane dufate umusani ari uhagarariye ibikorwa vyiwe mugatera intambwe bimwe biboneka mukagira amatuba hanze bari vyiza cyane biraryoshe uravuga ati nanje ivyo ndiko ndakora biriko biratera imbere kubera ko ubona neza yuko muriko nurundi rwego kuja gukorera show hariye nubwo ziya show zidashemeye twese turavyemera ariko bari avantage ntizishemeye ariko bari avantage kandi birafasha cyane mu kuko baravyandika musanzo vyandika muri CV bavuga ati je narakoreye concert Belgique France n'ahandi birafasha cyane nubwo burya rugero ziriko usanga bariko baririmbira abarundi n'abanyarwanda turakeneye yuko botumirwa mu masho hamusanga harimo n'abazungu ariko ni mu gihe ari bonyene batazi no kwidandaza none bahora bavuga ngo ni kubera ngo indimi ngo barimba ngo ikirundi gusa oro muraje amasho amapirane South Africa abantu bose barumva ibyo bariko baravuga oya n'umudiho urumva umudiho ryoshe bose barakubana ariko rero ntibazo baritwaza ngo mu Burundi ngo ni kwanga bavuga ngo ikirundi gusa mu gihe hariho indimbo z'igi South Africa indimi novuga yuko ata kintu na kimwe ego ndimi zirafasha muga ntiwoce uvuga ngo kwituma ngo umuziki w'u Burundi udatera imbere ngo biva ngo ku ndimi no rero Rinoji kuja hanze inshuro igira kabiri bakajana na Landry Promoter asanzwe uhagarariye ibikorwa vyiwe novuga neza yuko ari ikintu ciza cane ikintu ciza kuko bazohakura ubumenyi bugiye butandukanye babone ukuntu bokora gusumba uko babikora ubu kugira ngo umuziki wa Rinoji ushike kure hashoboka muri make ni intambwe ishimishije ashoboye gutera intambwe nziza ivyo kunyerera navyo urumva ntituba tubizi kandi urumva kunyerera bivana n'umuntu
bivana n'umuntu basatira bari bazi ngo ntazogaruka ariko aravuze ati jewe yaramaze y'ukwezi kurenga en fait impamvu none nk'ubu dufate nka Satubanyereye hariya nta muntu n'umwe amuzi atanga ubuzima aze ariko hano mu Burundi ni star akomeye yego kandi urumva basi cyo novuga neza nubwo yonyerera nibisanzwe ivyo birasa kuva na kera abarundi bamye bagenda gupagasa nibisanzwe vraiment hariho n'aba cameraman bajana n'abaministre bakaburirwa irenge ni benshi bamaze kugenda nta kintu kidasanzwe baba bakoze kubo bakoze nk'ivyo abandi bakoze nibisanzwe kunyerera nibisanzwe hama ku ndirimbo amagara abifes on the floor na MB data umudiho imyandikire wayumvise gute ya ndirimbo ngerageje kuyiraba biva igisohoka hari umuntu sanze rumenyesha makuru yavuze ati no ndirimbo sinibaza neza yuko hari radio ikora neza de façon professionnelle mu buryo nyene bwa kinyamwuga izokubaka kuvuza ino ndirimbo none nyene ni kubera ko batazoyivuza ya ndirimbo ugerageje kuyumviriza irimwe ibintu mu mico n'imigenzo y'Ikirundi usanga bitaryoshe kuvuga ariko mu mico y'Ikirundi birimwo mugabo umuntu yiyubaha utokumva ariko aravugira ahantu hose mu bisanzwe hari indirimbo zisohoka uri kumwe n'abavyeyi bawe ukaba utozumviriza bivanye n'amajambo arimwo irya ndirimbo gusa uko irya ndirimbo basi ukuntu yanditse n'umudiho ni fresh muga amajambo arimwo bivuga ko hari na MB data yayanditse irya ndirimbo birashoboka kuko urabona MB data uko yandika MB data arazi kwandika vraiment hano ugiye kuraba urashobora kwemeza neza yuko ya ndirimbo ari we yanditse uravye ukuntu yandika Bifes kujya siko yandika Bifes hari ukundi kuntu yandika kwiwe mugabo kuratandukanye n'ukuntu MB data yandika ya ndirimbo rero MB data ashobora kuba ari niwe yayanditse ubwirageje kuraba ukoresheje n'ubusesanguzi bwawe biremeza ucutahura neza yuko ari MB data yayanditse ariko ni mu gihe ivyo nyene nk'ubu twama tubona indirimbo nka Sense ishobora kugara ngo iyi ndirimbo ngo ntiyemewe kuvuzwa ku radio ariko ngo harimo ngo ibintu ngo bitubahiriza ngo imico n'imigenzo ngo hango sanfu ngo umuntu ngo yambaye nabi muri clip ariko ku mapisine na hariya ku biyaga baba bambaye kurya nyene kandi haba hari n'abana basi ariko ntibate bavuga ati kwerekene ku mapisine na hariya ku biyaga batabavuze ati ivyo ntivyemewe bakabareka ku mapisine naho none wokoga ni jinisi none kubera ni impuzu zabigenewe none kubera ko iyo bigiye muri video none nta bifata ama video bari heda ku mapisine niki impamvu baca babibuza nuko indirimbo iriko iravuzwa ku radio canke kuri televiziyo ibiriko ishikira abantu benshi cyane bitandukanye no kuja kuri piscine ukifotoza foto kayibika video kagavuga ariko jenga ntitwahuza kubera ko ubu abantu bose barafite telefone mu gihe wowe iyo ndirimbo wanse kuyivuza ku radio arazi yaja kuyitora kuri YouTube n'ahandi misanzo wihagaritse ku radio nta kintu kinini ya ubugize nyene nta nakimenye n'ubukozi nta kintu kinini y'ubukozi kuko ushobora kuyihagarika ku radio hakaba ari abantu bari bamaze bayifise n'umwe yifuta ku YouTube kayifuta hari abantu bayisharja mbere baguma bayihana no mu magroupe yabo iguma izunguruka ntuza kuyihagarika
kandi ntiwovanga umuntu tuzofata yivuriza tumupfunga bose bobahereza mu none sense none nagira irabona ibihe nyene turiko turajamo n'ivy'imyidagaduro no kujana n'ibihe nayo tuzoguma hariya ngo ku mico imico irakenewe ariko hariho ahantu hari ahantu erega imico itazogira ikigaragara ahubwo baba bakwiye kugira indirimbo bakagira nk'ikintu gituma uri munsi y'imyaka 18 ziya ndirimbo utozibona niho mbona vyoba vyiza ariko ni mu gihe n'izi mbuga bitemerewe yuko uzikira ufite imyaka 18 ariko usanga wagize ngo jefise ngo 20 ivyo rero ni mu gihe aho ntume kuri izi mbuga ya navyo bomenya n'ubu nico gituma erega n'ubundi ufite imyaka 5 wo ukreye n'ubundi nico gituma barashira ko mode 18 ubu nka Facebook mode 18 ntibikunda utushiramo imyaka myinshi urumva rero muri ico gihe ntavyo bamenya ni mu gihe nyene nabo baba mu mode 18 usanga bazi ibintu gusumba nabo bakuze nibo babiraba cyane mbere none wumva biba bigoye mugabo sense imaze gufata ingingo igahagarika indirimbo nta kintu kinini ibikoze kuri iyo ndirimbo ubibandanye n'ubundi umuntu yarakitoye muri telefone wiwe ntugafuta oya ntayofuta umuntu yibereye muri bisi aragakubitamo neza cyane hatari rero ni ingorane kubera bivanye n'ibihe turiko turajamo Facebook iri telefone irimo ibintu byose ntuzoja kuraba muri telefone y'umuntu ngo ibiki n'ibiki byose biriyo ivyo mwakuye ku maradiyo muri telefone yazabo birimo baba bifise urumva ntaco ukoze nta kintu kimwe n'umuririmbyi asigara aridoga ngo je ngo mbrokeye ibintu yashoye n'imitahe ugasanga n'izina ry'iyo ndirimbo uje kuyugara ashobora ntazi no kuyisoma ngo nta niyazi ntiyayiravye ngo abone ngo ibiribwa hatari umva motive ngo bamubwiye ngo indirimbo ngo yikure usanga ata mwanya munini aba yafashe kugira yumvirize mugabo hari indirimbo basi burya kuva na kera ugiye kurana rega indirimbo za kera nazo nyine zarimwe amajambo y'ibintu uzeye tuvuga vy'ibishimwe yari munye mugabo uravye ukuntu yari yanditse biratandukanye n'ubu ko kera barashaka kuvuga ati musi y'urugo mugabo naho bacavuga ngo ingidi basi urugo bitandukanye ariko na mageneration atandukanye ivyo ntiwo bibaho kera bavuga musi y'urugo umva barandika mugabo agashamwe amafigire de style bitaza gutahura umuntu wari we wese ariko tawure biza kugusaba umwanya munini ariko no musi bivanye na generation bivanye na generation ko zigenda zirakurikira ntumunsi uvuze ngidi n'ikintu gisanzwe nta muntu n'umwe atazi ngidi nyashi ninde none ivyo ninde atabizi masede n'amakasete abanda kuzungurutsa nk'uko n'amafraze wacashamo ikarabu gacuzungurutsa nk'uko zose gutangura n'amafrash ati jewe ako niko kantu niho muzobitora uja kuntera azoza gure CD amakasete n'amafrash ni hatari mu gihe tugezemo we abivuze ako kantu wumva kweri ku muntu nkawe izi design kari gakeneye mu bisanzwe je nkibibona yayipostinze navuze ati nimba baba bamuhakinze ari undi muntu yavyanditse atari buzi design anze umwanditsi mwiza w'indirimbo zabaye amahiti akubahuka kandika ngo mansore album ngo ushobora kunterera kunsapotinga ngo numudoshyira ngo ku maflash ngo no ku masede ngo zoze baraza kugura niho izo ndirimbo zizaba ziri man ivyo bihe ivyo ni baroriro nibo babikora rero bashobora kuzunguruka igisagara cose ndetse no mu ntara zo hagati mu gihugu amasede afise amasede n'amafashion hari bwaza agenda aradandaza avuga ati ngorira intuzeye CD irimo indirimbo izi nivyo bihe twari turimwo mugabo 2026 uri kugarukana ibintu vyo muri 2007 monde iri kiri ku rwego ruteye ubwoba ubu hariho ama digital
platform menshi yo menshi kudandariza cyane yo gushirako mu imiziki minsi hano mu Burundi bari badandaza kuri YouTube gusa ariko uno munsi abaririmbyi benshi bavuye kuri YouTube baja ku zindi mbuga zidandaza zindi mbuga za Spotify za Boom Play za Amazon nizo ari mugo hazamva umurimbyi nka bizi designer arubahutse ngo indirimbo zanje kuzoba ziri ku maseri CD no ku cassette man ilifo uko nabo bagirane bakanwe nawe kandi je nama narivuze abaririmbyi bacu ingorane bafise ni kwa kutagira aba manager ko ndazi neza ufise manager nta bintu nkabijya wogira canke nawe yashasagira aga creation oya nka creation asatura amabave usanga aga creation kavuga ati datengera kumbuga nta creation iri muri bijyo oya kweri satpi kuri base turamwubaha rega nawe design usanga yazanya ka base nyine hako nta creation kuva mama we creation yintuze y'amasede n'amaflash oya kweri harigenda nibaze yuko banyoye urumogi kwe banyoye urumogi nanagasha ivyo nibihe vya kera ni ibintu tutogumamwo ariko ashobora ngo ubugabo bw'umugabo nibwo buryo bwiwe ashobora kuba ari bwo buryo bwiwe man nk'ibintu vy'amaflash ubona vyo mushikana he Irazoca ku rudagenda dodora flash yo biri mu album woyidanaza amahera na gute ubwayira nazimvye ari yonyene flash ntabwo izimvye irazimvye none 30 yego fate 30 ugatushira ko nizo ndimbo za imbere album y'indimbo 15 ndimbo 10 ushidanaza ngahe nyene nico kibazo noneho haba abantu bategeka kubugura ibintu kungu abigutumye ushobora gusanga afise ushobora gusanga afise company idandaza ivyo bintu afise ngira bafise nka contract ku bantu badaraza amaflash no masete avuga ati jewe amaflash yose ati ni muyame je nikorera umuti ngira nuko sino kuvuga ngo niyo nzira abonye yoshobora kudandazamwo ntuze yiwe iyo album yiwe azoba kwise swata vraiment yaranditse avuga ngo agiye kumara n'igihe wataboneka ngo kumbuga ngo hiye ngo kirenga ngo nk'amezi nkangahe ngo ataboneka ngo azaboneka rimwe rimwe ariko aritegura ngira iyo album none je nama nababwiye none kubera ikizo mbuga zabo abo basani batoziha abantu bazijera kuko urubuga utari kuri rukoresha arasubira inyuma ariko ni mu gihe baca bavuga ko abantu barero gukurikana izo mbuga baca baziba ntazo biba none yogo barujana he rega nawe ubu rufise ko untuze ni mu gihe nanje nzi nyimba ari umu editeur ukamubu editeur gusa muri ico gihe ntiyoshobora kugutwanga yagutwaye ngo mu editeur nta kintu kinini aba afise kuri ugo no gushirako ikintu gusa no bano gupostinga gusa bose vuga ngo bagutwaye urubuga rero wizi design ico gitekerezo nico kwa Canco Amisi ico ndagitaye mu buhiri kweri yego aho ntituhahuza mu gihe isi iriko iratera imbere iri ku bundi buhinga mugabo ugashobona yuko udusubiza inyuma muri 2007 ukabona yuko ari byo bintu wowe udusubizamo basi mba mbona neza yuko hari ibintu uri kurakora ngira wowe udatahu kandi urumva ni kesi yo kubura aba manager ariko aba manager sibo ngo ari ngorane ubwo ingorane nabo baririmbyi nyene bacu n'abarimvyi bacu ni no mu gihe hani wacu bitiranye ibintu manager n'umusponsor bagafata ujya mu sponsor akaba ariwe bita manager
mu gihe tuzi ko manager agera ibikorwa byawe Byawe. akaba ari wowe unamuhemba ni umuhemba Ariko ariko manager n'umukozi mu bandi ariko hano iwacu iyo bavuze ngo uje ni manager wa ni mu gihe aba ari wa wundi yakuriho ibintu amastudio video ugaca umwita manager ujya nk'aba ari manager ni ukudatahura ibintu kudatahura ibintu ngira wiz designer ngira ntuze ntibakiri kumwe antuka inde umwe waramukurikirana ibikorwa vyiwe Simplice ari kwa Melanin Boy ngira niyo mpamvu sinu ufise manager nta bintu nkabijya wovuga aya oya kwe naho nyene ngiye badatahura ibintu ku ma flash n'amasede ni mu gihe ubu muri iyi mahonde tugeze nta muntu agitunze ziriya DVD bashiramwe amasede nta numwe ubu ni ecran ubu na ziriya televiziyo za kagongo ubu ziriho ziri numerique bacomekamo flash direct yego ariko nta n'umuntu waza kugura flash ngo ariko album yawe izi design oya nta numwe nta numwe yoje kuyigura flash ni se zishire ku mbuga ni cassette zitoreho abakunzi b'umuziki bazirabe biraryoshe none CD rega none vyuzi kongere ama vyuzi uko umuntu ayiraba none vyuzi bayirabiye muri televiziyo ni hazocaronka vyuzi cyane bayumvirije mu radio ko ariho ngo agira dandarize aje ku isoko hajya haye muri ville atavuga ati ewa na flash zawe ziri ku album yawe izi design ngira bajya bakakwaye bose azoba yaba haye flash nka zitanu ati genda udandaze uzurarenza ko iporo yawe nimba zozibaha ku buntu sinibaza yuko azogira abantu ngo bazigure bemera aya ni mugihe bimaze kugenda uko ndumva ko no kuri YouTube iyo album izoshobora kuja kitebe kandi izoba yarasohotse ariko iri kuri aho masede n'amaflash mugihe abandi ziteba ziri ku yandi ma platform mugabo urumva zizoteba zibere ku masede shani hata arindiriye ngo uyikeneye ngo azonsanga muhira za kwigura ikibazo basani bacu barakwiye gukarihiriza ubwenge miliyoni 2 z'amavyuzi wewe urakavuga ko iki tuca turangiza kiganiro je kada kantu nkuko maze kubivuga satbi ajya amavyuzi biraboneka neza yuko yashoboye kuyagura nkuko abandi bakunda kubivuga mugabo ico sinyo kimuhora kuko ntituzi neza yuko naho hakurya muri Tanzania cyangwa mu Rwanda batoba babikora nibanga ry'akazi mu Kirundi no bakunda kuvuga ngo wagahuzu gacafuye kamisurirwa mu muryango nituba dukwiye kugenda ku mbuga tumutuka ngo ya boostinze ngo yagize ne kuko bijya navyo biri mu bituma mu bica bituma babandi tuhanganye baca babona inguvu nke zacu ho ziri bigaca biborohera kuronka aho bafatira Jesatbi nimba yaraboostinze nimba yaragize ne je bijya babona ari bisanzwe uko ntiba boostinga ku buntu baboostinga ku mahera kandi ni mu gihe nabo iyo uboostinze uburonse promotion yo kuna batashishamo ibidandazwa byabo ariko bakora publicity rero nimba yaraboostinze ni vyiza kuko agiye no hanze iki agiye ngusaba collabo baraba numbers ibiharuro ntibaraba ngo wese ngo aya mavyuzi yarose gute bona yabahinde cyane ngo je navyo baraba ibiharuro akavuga ati wowe afise ibiharuro vyinshi niwe aza kuronka collabo gusumba ujya afise ibiharuro bikeye mu gihe uzora amakorabo bose ne bacu baronka nkaziya collabo za Melanin Boy agomba korana n'ujya muzungu akurikirana n'abantu ijana n'umuntu ari hasi mugo nawe yarishije ubwo nijya ndimbo yiwe sinzi igeze nahebutse indirimbo iri mu gusohoka ko Melanin Boy yemeje kuraba kuri Facebook yiwe yasohoye cover iyo ndirimbo Misi ushobora kuja habona umuzungu waje ava Canada nimba ari Didinde
Didi Boy mu gihe afise abafana bari munsi ya Melanin Boy Melanin Boy agaca yinamura akazana umuntu ngo nuko ngo ari umunyamahanga asumvya n'ibikorwa n'ibintu byose ngo amuzanye bakorane collab basi bijya biyandabiha intuze zibiri biya birashobora gufasha Melanin Boy kumwubaka kandi birashobora no gufasha bikazokubaka ujya muzungu bwiwe kuko ujya muzungu azoronka fan base mu Burundi ego uriya muzungu hariya nta bafana afise benshi mugabo Melanin Boy niyatomboza ujya muzungu akayikorera iyo ndirimbo media tour hari wabo muri Canada Melanin Boy umva izamufashije ikintu mugabo natayikorera media tour ayikorera promo mu gihugu ciwabo uriya zotegeza kuyikorera promo ko kurya muri n'ivyo ari hasi ya Melanin Boy ari hasi ega nabajya ba Champion Makenzo bajya bakoranye na Satubi bajya bari hasi cyane nabonye ntaba ariko ubwo ni mu gihe umudiho wani wacu umenga sinzi muri kwisi yose umenga urasinziriye umenga urasinziriye umuziki wacu wa mu Burundi umenga ntugera ahantu basi umuziki wo mu Burundi umengo barawuroze kuko ari ahantu utarenga nyene utarenga babarujaye mu gihe dusaba n'inzu benshi bakomeye kuva kera ariko hariho nivo hariho nivo umuziki w'Uburundi utarengako umuziki w'Uburundi ushitse kure ni mu Rwanda kweri mu Rwanda kandi ikindi kintu gituma ngira udashika kure cyane ni investissement ikiri hasi mu gihe abandi baririmbyi bo hanze yacu imiziki yabo ibirimwo investissement nini cyane ariko ni mu gihe Dramata afite indirimbo yakorewe plus de 30 millions urumva ko wawe investissement gose rero ikibazo ahantu kijo cadukira eske inyuma yo ku investissa muri rya ndirimbo nta yandi mahera wateguye ya promo kuko gukorera umuziki gukora indirimbo ukayikora ukayigumizaho nta namwe bishika mu gihe utateguye amahera ya promotion kuko ajya ama televiziyo akomeye ya Trace Music kugira bagucishize ko indirimbo na mahera uriha za RF zande na mahera uriha rero mu gihe udafise none ubushobozi bwo kuinvestisa muri promotion biraza gutuma igihugu nubwo cari ciza atayo namwe gishika none buryo ushobora kuriha 20 million ukoresha muri clip video uvuga ngo wabuze zijya zisaba amafaranga ngahe zirasaba izo 20 million nta 20 million zisaba canke n'abarimvyi bacu nyine batazi kwidandaza batamenya naho baronderera ibi niyo ngorane ntibazi aho boca kugira ngo bashobore gushikana vya bikorwa vyabo kure umva bo babazi yuko akoze indirimbo agaheza agashira kuri YouTube abahejeje mu gihe Diamond yavuze ati cyo indirimbo ndayikoze ndategura na budget ya promotion nk'ubu ntubaheruka kuzana abantu benshi muri Wasafi baza gufasha abantu bafite amazina muri Tanzania ba Haji Manara umukomedi yitwa Ankonzara nawe nyine nako nyine yaragatwaye kandi uravye nk'amahera Ankonzara asigaye ari muri Wasafi biva hamahera yagaha amahera menshi kandi ugiye kuraba nuko forwards gafise nuko karamwababa no erega nebe azi gukora investissement nuko azi ko uzoga kenera wese ategeza kumuca baje ibintu vyabo biba bipanze birategurwa rero ntakora umuziki kugira cyawushira ngaho arategura na budget ya promotion nico gituma uzubona imiziki yabo idusanga ino
igashika kuri kaja mu mahiganwa akomeye ukibaza ngo vyarizanye barakoze baba barakoze je ni nkabijya bakunda kuvuga ngo Natasha ngo aragura amantu z'amatrofe nibwo yagura cyemba mbora taco bitwaye ariko aserutse ariko je byo bavuga ngo Natasha aragura amatrofe sindavyemera kuko ayo matrofe agura wa Diamond baba barimwo baramusunza amafaranga none gute uvuga ngo yaje kuyigura ahantu hari Diamond ahantu hari ba Mbosso ba Harmonize ngira ba Diamond nta gaciro baba bayahaye matrofe ukayijamo we ikintu worekobwa agaciro ukitaba utitabireka kuja kwa Satubi na bene Liboy bavuga ati mwisangene sihonde baretse kujamo kubera witavye warabigaye nyene witavye ba wabihaye agaciro kandi urumva burya trofe fiza n'uwigaza kuvuga ati trofe uko bimeze kose genda yiha agaciro nubwo yaba trofe y'ibihumbi 5 kubaza ngo mavuga ati uko ija muri save yiwawe ariko nimuke bavuga yuko amatrofe kenshi burya ngo bajya bayatwara suko ngo baba bayamerita cyangwa iki ngo habayeho ngo ibindi bintu by'inyuma abantu benshi niba bemera aho ntahishize oya n'ubundi bavuga ngo ikinyoma ca benshi kibukuri kibukuri mugabo ntiwombwira yuko abantu bose amaze gutwara amatrofe batari bayamerita nka kiriku aha niho wovuga ko ziya trofe zibiri maze gutahukana itari zimerita zimerita irevre hari ibintu vyabaye muri kahise ugasanga nyene bariko baraha trofe umuntu atayimerita baravye nkunzi muga ntibisigura yuko abantu bose bategura amahiganwa bama barenganya abantu oya ico amakosa aba mu mahiganwa amwamwe hari amakosa aba ko turi abantu urumva hariho n'amahiganwa bategura ko umuntu wo munyanganya bikarangira bidakunze kubera ko ico kintu kigaragara ko atanyangana yemwe wopfa ukoze kugira hari amatrofe akiko nk'uwo mwaka nta namwe bari gupfa umuciye kiko nta namwe bari kumuca iyo bihenda bagahengama nta murimvyi ngana n'umwe wese wo kwitabira higana kandi kuja ku Superbat yateguye rye higana ni ibintu vyiza cyane ni vyiza gushira umuntu mu higanwa wamanje kumubaza ukumva ko ari fier ari na pre ko ari ko afise n'umwanya ari fier yo kubijamwo hana gushira umuntu ari rero gusanga urutonde ugashaka ku rutonde ugasanga aba bantu ntavyo bazi yifitiye n'izindi program reka ndabashimire cyane abakunzi b'Ikirere Media aho muri hose nongera ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bitandukanye tugera tubashikiriza nanje ndizera neza yuko ntazohengeshanya kubandanya ndabaha amakuru agiye atandukanye avugwa mu muziki wa 2 ndwi ndetse no hanze y'igihugu cy'u Burundi. Behind camera yari Pedro Tizi kuri Ikirere Media naho butaha.